ko twebwe ntiduhagarara nk'abagwanya ubutegetsi, ntiduhagarara nk'abari mu mugambwe, nk'abashigikiye ubutegetsi. Twebwe turabigenga, no kuvuga ngo turi abantu bari hagati na hagati, dufise ivyiyumviro vy'ineza ya bose. Nahimana Dieudonné muri kino kiringo nkaba ndiko nitoza umushinga amateka yigenga mu ntara ya Bujumbura. Dusigaye tuvuga ko intara ya Bujumbura yagutse, no kuvuga bihagaze mu ndinganizo shasha bijanye n'ingene intara zitunganijwe. Icambere no kwanza gusubira kubashimira mwese abamenyesha makuru namwe bandi mwese mwashoboye kuza muri kino kiganiro kugira ngo namenyeshe ibyo tugiye gukora muri kino gihe tugiye gutangura imyamamazo. Bwa mbere murazi yuko itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 nyinshuro mukuru w'igihugu yatanguje ku mugaragaro ibikorwa byo kwiyamamaza ku bariko barahiganirwa ibibanza haba mu nama nshingamateka canke mu nama mpanuzwajambo ya komine hari hariya Igitega muri stade Ingoma. Nkabanagiriwe ibakwe kuvuga ijambo rya mbere nk'userukira abariko barahiganwa canke abakandida, serukira cyane cyane abari mu mugwi w'abigenga. Rero uyu munsi twamaze igihe turitegurira, twamaze gutangura imyamamazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko uyu munsi twashimiye gutangura ku mugaragaro igikorwa cyo kumenyekanisha ubwa mbere hoho kugira ngo tuzane abantu kumenya icatumye twitoza muri kino kiringo. Ica kabiri kugira ngo tubabwire ibintu bikuru dusezeranira abazodutora ko tuzobakorera, hanyuma ubwa gatatu tugaruke ku gicapo cyangwa iciyumviro twifuza ku Burundi, twifuza kubona muri kazoza. Mpereye ku cambere, imvo nyamukuru zatumye twitoza muri kino kiringo, ubwa mbere nuko turavye uruhara ntangere muri demokarasi bw'abashinga amateka, kuko ari baserukira abenegihugu, kuko amategeko atwereka neza yuko ubutegetsi bwa demokarasi cyangwa uburongozi bw'igihugu muri demokarasi ni ubw'abenegihugu. Niyo bashiraho inzego hanyuma zikabakorera bagaheza bakaraba ingene zakoze neza. Kubera ko bose badashobora kuja mu bibanza byo gufata ingingo, nico gituma bisaba yuko batora abaserukira kugira ngo bagende kubabera ijisho ku migambi iriko irategurwa n'inama nshingwabikorwa y'igihugu ariyo twita leta, n'ingene ivyo bikorwa biriko birashirwa mu ngiro, ariko cane cane kugira ngo barabe ingene ubutunzi bw'igihugu buriko burakoreshwa kubw'ineza ya bose. Turazi rero ingene abashinga amateka batorwa kuva mu gihe habaye amasezerano y'Arusha, tubona ari imigambwe ishira ku ntonde abazokwitoza, hanyuma uko bagiye baronka amajwi bakaza barafata uwabaye wa mbere, abarose babiri batatu bakaraba bijanye na liste bamaze gutegura. Ivyo ntituvuze ko ari bibi, kumbure ubuzima igihugu twagiye turacamo naho tugeze hari ico bishobora gufasha. Uko tubizi birafise intumbero yo kugira ngo ntihagire kumbure ubwoko bumwe bwo kwihari ibijanye n'intwaro, canke ntihagire igitsina kimwe gishobora kwiharira ivy'intwaro, canke agace kamwe k'igihugu kuko vyagiye biraba muri kahise. Ariko rero birafise n'ingaruka itari nziza, kuko kenshi abo bantu bagenda guserukira abandi bataba bashizwe muri ico kibanza n'ababatoye, ariko bashirwa mu kibanza n'abarongozi b'imigambwe babashize kuri urwo rutonde. Nico gituma rero ugiye gusubira inyuma ukibaza n'ikintu maze igihe mbaza abo duhuye, kumbe namwe muriko muranyumviriza ndashobora kubaza ico kibazo. Umushinga amateka watowe mu mwaka wa 2020 yitwa nde? Umushinga amateka ashinzwe guserukira iyo ntara yawe, uzi izina ryiwe, uzi ingene ushobora kumushikira, yitwa nde? Inyuma maze gutorwa mwaganiriye iki? Yaguhanuje iki? Yagushikirije ibiki biriko birakorwa mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu? Benshi abo maze kubaza ntibambwira neza n'izina ry'umuntu abaserukira mu ntara yabo, kubera ko iryo zina ryashizweho n'umukuru w'umugambwe uwo ari wo wose wagiye guserukira ababatoye mu nama
nshingamateka cyangwa inama mpanuzwajambo za komine. Ubwa kabiri, n'umuzi izina ntigeze asubira kuronka ingene ashobora kumushikira. Gusanga igihe kenshi iyo umuntu yamaze gutorwa aca agira umwitwariko cyane cyane wo gukora ibijyanye n'ivyo umugambwe umusaba, simvuze ngo ni bibi, ariko ugasanga babandi batari mu migambwe ntibashobora kurongera bamushikira nabo. Kumbura ari mu migambwe bamushikira, ariko atari mu migambwe ntibarongera bamushikira nabo bamushikirize ivyiyumviro vyabo cyangwa agaruke nabo babaze ivyiyumviro vyabo. Ikindi nuko tubona hariho bamwe, si benshi, ariko turamaze kumva ko hari bamwe baja mu nama nshingamateka kugira ngo biyorohereze ubuzima, kugira ngo ntibaje kumbure kuriha amakori nk'uko abandi bose bakora mu gihugu bariha, canke kugira ngo baronke umushahara nk'uko abantu bari mu bikorwa baba bakeneye kuronka agahembe. Ivyo ntivyari bibi. Ico gituma amategeko yorohereza umuntu arimo n'amashingamateka gushobora koroherwa mu buzima, kugira ngo ntasange yagiye kurondera ubuzima ngo yibagire ico yatumwe. Ariko iyo bibaye intumbero y'ubuzima yo gutuma umuntu aja mu nama nshingamateka kugira ngo umuntu aronke exoneration, kugira ngo umuntu aronke umushahara gusa, kenshi ukunda gusanga ibibazo n'umwitwariko w'abarundi n'abarundikazi atabishira ku mutima. Turavye ivyo byose rero tubona yuko kugira ngo demokarasi itsimbatare muri kino gihugu harageze yuko umurundi amenye uwo yatumye kugira ngo amuserukire mu kuraba amategeko azomugenga aza gufatwa mu nama nshingamateka canke no gutunganywa kw'ikomine yiwe. Ni vyiza ko umuntu wese agiye gutora avuga ngo natoye uwitwa naka, kandi uwo ntoye ndamuzi, ndazi inyifato yiwe, ndazi ingene abayeho, ndazi yuko ari umuntu w'icitegererezo canke w'akarorero. Ica kabiri nuko umuntu uwatoye aronka uburyo bw'ingene amushikira mu gihe cyose azari mu kiringo co kumuserukira. Kumbure ni inama atunganya izwi canke n'ubundi buryo bwose bwo kumushikira, kugira ngo igihe cyose hariyo ikemubakiye mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu ashobore gutanga iciyumviro, maze wa wundi ashinzwe gutwara ivyiyumviro vy'abamutoye agaheza akabisesangura akabishikiriza kubw'ingingo zigiye gufatwa. Ikindi nuko uwo muntu atowe agaruka kuraba ingene abantu bamutoye babayeho, ibibazo bafise, ingorane ariko arahura nazo. Ego umushingamateka ntaza gutora inyishu z'ibibazo. Numvise abantu benshi bariko baritoza bagasezerana ko bazoshaka umuti w'ikibazo c'igitoro, ko bazoshaka umuti w'ibibazo bitandukanye biri mu gihugu. Vy'ukuri sinibaza ko umushingamateka ico gikorwa ashinzwe, kuko ivyo biri mu nama nshingabikorwa ariyo twita leta, ariko ico akora ashikiriza ibibazo abantu bafise, akagenda gusaba yuko hatorwa imigambi canke amategeko atuma ivyo bibazo bitorerwa umuti. Ikindi aho nari nkivuga ku kintu kijanye no guserukirwa. Ikindi ugiye kwibaza uraba uyu munsi uravuga uti hari imigwi y'abarundi usanga badashobora kumva ko baserukiye mu nama nshingamateka kubera iki? Kuko ibikorwa bakora bitabemerera kuja mu migambi. Nihaba gushikiriza ivyiyumviro bica mu migambi kugira ngo bishikire abagiye kuja muri izo nama muri nama nshingamateka canke mpanuzwajambo ya komine, mbega utari mu mugambi nawe iciyumviro ciwe kizoca hehe? Aho nshaka kuvuga nk'abaki, abasirikare, abari mu bijanye n'umutekano w'igihugu, abashinzwe ubutungane, amategeko y'igihugu ntabemerera kuja mu migambi. Ariko hariho n'abandi kubw'ibikorwa basanzwe bakora, nk'abakozi b'Imana, nk'abantu bakora ibikorwa vyo gukorera abantu bose badashaka kubona umengo bahengamiye canke hariya, abo nabo bafise uburenganzira kuko ivyiyumviro vyabo vyumvirizwa bigaheza bigashika imbere mu ngingo ziriko zirafatwa mu buzima bw'igihugu. Mbega uyu munsi kugira ngo abo nabo bumve ko ivyo vyiyumviro bishobora kuronka inzira bicamwo vyogenda gute? Hari umugwi ugwaruka rugize ibice vyinshi vy'abarundi, kandi ariko nguvu zizoshobora gutuma kino gihugu gitera imbere. Ego simvuze ngo mu bari mu nama nshingamateka nta gwaruka rimwe. Ego simvuze yuko jewe nkiri umwe mu bato mu bijanye n'abazoba bariko baritoza muri ico kibanza co kuba abashingamateka. Ariko igihambaye si imyaka uri mu nama nshingamateka afise, igihambaye ni umwanya mara ariko arumviriza ibibazo ugwaruka rufise, kugira ngo uronke akaryo gushobora guterera mu bijanye n'iterambere ry'igihugu.
novuga imigwi myinshi itandukanye y'abantu usanga ijwi ryabo ridashobora gushika ahariko haravugirwa ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu. Ivyo rero vyatumye dufata ingingo yo kwitoza muri kino kiringo kugira ngo dushobore guserukira iyo migwi yose. Ubwa mbere nuko uzontora muri aya matora azoba azi ko atoye umuntu yitwa Nahimana Dieudonné. Ubwa kabiri nuko namaze kwemera yuko biciye mu buryo leta canke novuga umushingamateka aronka ku gikorwa akora kubwo sinzi ko nokita agashirukabute aronka, nemeye yuko ako gashirukabute nzokagabura n'abantu bazoba bariko barakorana mu biro vy'umushingamateka Nahimana Dieudonné bakira ivyiyumviro n'ibibazo abantoye n'abarundi bose bafise kugira ngo umuntu avyegeranye ashobore kwitwara mu gihe hariho ibiganiro biriko biraba ku mategeko ariko arafatwa mu buzima bw'igihugu. Ica gatatu nuko nemeye yuko mu makomine ashika 11 y'intara ya Bujumbura n'imiburiburi rimwe mu mwaka nzogendera ikomine yose subire nicana n'abandi bantoye ndabaze amategeko turatora yiko ariko araborohereza canke ibyifuzo bafise canke ibyo ariko barasaba mu ntwaro y'aho hantu basanzwe baherereye. Ni ukuvuga mvuze ngo n'imiburiburi ko rimwe mu mwaka nzogendera ikomine yose ariko binashobotse kakarenga. Ivyo nivyo ahanini novuga ko bizotuma ijwi ry'uwantoye ritagarukira kuntora gusa ariko rishobora gushika kure kugira ngo rishobore gutuma atunganirizwa mu vyakeneye mu buzima bwiwe bwa misi yose. Nagomba rero kugira ngo ndabamenyeshe ibijanye n'ibintu bikurukuru biraje ishinga umutima wanje kuva mu mwaka w'2020 mugende ko ritoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu nagiye ndashikiriza abarundikazi nibaza yuko igihe igihugu bobishira ku mutima igihugu cacu co kogorora. Ubwa mbere nuko dusubira gutahura neza yuko ubuzima nikatihabwa. Nta muntu n'umwe muri kino gihe muri kino gihugu muri ino si kubw'ikibanza afise mu bijanye by'uburongozi bw'igihugu afise uburenganzira bwo gushobora guhohotera ubuzima bwa kiremwamuntu uwo ari we wese, naho ba ari ivyitwazo bijanye n'amakosa uwo muntu yaba yakoze canke vyoba bivanye n'ibihe turiko turacamo mu gihugu. Kuva mu myaka 61 kuva umuganwa Rudoviko Gasore agandagurwa, umwami Ndizeye akagandagurwa, gushika aho umukuru w'igihugu yari yitorewe n'abarundi bose Melchior Ndadaye agandaguriwe, Uburundi bwamye guca mu bihe aho hari abantu umugwi w'abantu mu gihe kanaka bama bumva hagaritse umutima ko bashobora gutakaza ubuzima kubw'ivyiyumviro vyabo, kubw'ico bari, kubwo aho bava. Harageze ko Uburundi tugira mu gihe aho umuntu kuko yamaze kwitwa Umurundi canke ariko agendera kino gihugu umutima udahagarara ko ashobora kuzica atigize kuba. Ica kabiri mu ntumbero ya leta ihabwa n'ibwirizwa shingiro, leta ishinzwe gukingira abarundi bose, bavuga byinshi mu vy'ishinzwe gukingira abarundi n'abarundikazi, ariko kimwe bashimikirako nuko ata murundi yo kwicwa n'inzara. Twabonye yuko muri kahise ka kino gihugu mu gihugu kimera mu gihugu gishobora gutuma abantu bashobora kuronka umusesekara, ariko kubera ko haba hari impamvu zitandukanye zatuma abantu bahagarika umutima ugasanga ariko barakora neza canke ibijanye n'ibyo kugwiza umwimbu bidatunganijwe neza, hariho abantu badashobora gufungura bikwiye. Tubiravye uko abahinga bivuga kugira ngo umuntu ashobore gukora neza bisabwa ko afungura 3 ku munsi, ariko cyane cyane ku bana bakiri bato ifunguro ikomeye gusumba izindi niyo mu gitondo imbere ko baja kw'ishuri, kubera ko ubwenge bwabo busaba yuko baba bafise inkomezi. Ariko tugiye kuraba dusanga uwo muco wo gufungura ibikwiye mu gitondo cyane cyane ku bana muri kino gihugu umengo nibo bari mu bisagara bonyene, ariko ugasanga abandi ntibashikira ngo babikore mu buzima busanzwe. Birakenewe yuko mu migambi yose ifatwa niba tuzogeza guharanira mu gihe tuba turi mu nama nshingamateka ko dushira ingufu mu bisabwa vyose
kugira ngo haboneke umwimbu ukwiye, ariko kandi no kwigishwa ingene umuntu akwiye gufungura bituma agira amagara meza, bigatuma biturinda gukoresha amafaranga y'umurengera yo kuvura indwara zivuye kudafungura neza. Icya gatatu ni ukwitwararika ibijyanye n'uburaro n'uburamuko. Bavuga ngo umuntu aryama neza akarota neza. Tugiye kuraba mu Burundi turetse abari mu bisagara, ndabibutsa neza yuko abantu bari mu bisagara muri kino gihugu cy'u Burundi mu ntara zose baba ahantu hari amatara n'amazi bashobora kuryama ku matera ntibarenga 11%. Ni ukuvuga ngo turacagomba ko abo bandi bashika 89% nabo bashobora kugira uburenganzira bwo gushobora kuryama neza. Mbega twibajije twe dukwiye kwiyumvira ku bisagara muri iri joro rigaye rikeye n'abantu bangahe baryamye ku matera muri kino gihugu. Mu myaka myinshi tumaze kwikukira tubaza ko twari tugeze mu gihe cy'uko abantu n'imiburiburi baronka ingene bashobora kuryama neza mu nzu, bashobora gusinzira badashobora batumva ko baryamanye n'ibitungwa, batumva yuko badashobora kubaho bafise ibibatuma bagira amagara meza. Kuryama neza ni ikintu gihambaye. Ikindi gihambaye ni amagara y'abantu, nuko ibikorwa byose bisabwa kugira ngo abantu bashobore kwitwararikwa mu bijyanye n'amagara yabo. Murabizi ego sinovuga ngo uyu munsi ntibiko birashigwa imbere, hari abantu benshi bagerageza kubikora, ariko ibyo bishyize aho bitangurira. Bari kuvuga kuri iki kintu ushaka bimeje kuvuga nuko abantu bakwiye kuva mu bisaka bakaja mu bisagara. Hari igihe urengana kwibarabara uri kwa dugi Bugarama ukaraba ku musozi hakurya, ukaraba umuntu aba mu nzu ku musozi hariya hakurya, ukibaza ati naho tuba turi mu gihugu cya mbere gitunze ku isi, ntituzomushikiriza amazi, ntituzomushikiriza urutsinga rw'amatara, ntituzomushikiriza ibarabara wenyine ahari, ishure ntizoshobora kumushikira wenyine, ntazokubaka ibitaro byiwe wenyine, ategereza kubana n'abandi hejuru ku itaba ry'umusozi kugira ngo nihagira icihutirwa ashobore gushikira n'ingoga kwa muganga, cyangwa ashobore kuronka niba bishobora kumusahiriza kugira ngo ntazire ikintu c'ingwara gishobora kuvurwa mu mwanya mutoya. Rero ivyo ni ibintu byo kugerageza gushiramo ingufu kugira ngo mu bariko barafata ingingo mu buzima bw'igihugu bitwarike ubuzima bw'umuntu umwe wese mu Burundi atamwana n'ikinono. Hariho kwitwararika ibijyanye n'indero. Kuva kera twakuze tuzi yuko amashure atanga indero n'ubumenyi, mugabo tugeze aho ushobora gusanga umenga amashure nayo gutanga ubumenyi gusa. Ariko mwibuke neza yuko igituma umuntu, hari ikirundi kuvuga mu mugani w'ikirundi kuvuga ngo kami ka muntu n'umutima wiwe, mu Gifaransa nicyo no kwita caractère. Naho uba ufise ubumenyi bungana gute, udafise akarangamutima gashobora gutuma ugira ico umariye abandi, ni vya bindi dusanga abantu baheza kwiga amashure bakarondera ivyabo gusa, bagakora ibishobora kubatungisha, hakumenya ko ubwenge n'ubumenyi bahawe arogira ngo bakorera abandi. Rero birakwiye ko ibijyanye n'iby'indero bitunganywa neza ushasha kugira ngo amashure ntikibe ikibanza cyo kurondera impapuro gusa, ariko kibe ikibanza cyo kurera ugwaruka rumenya gukora, cyane cyane gukorera abandi, atari kurondera gusa ivyabo umwe wese barondera inyungu ziwe ku munsi ku munsi. Ikindi cyo gushimikira ko cyane ibijyanye n'iby'intwaro, ibijyanye no gutunganya ingene uburongozi bw'igihugu bugenda. Murazi no kuva Burundi bwikukiye twame tugira uburyo bwo gutunganya ubuzima bw'igihugu buvuye ku mugwi umwe mutoyi wahisemo ingene intwaro y'Uburundi itunganya. Kumbure barabashikira ubutegetsi biciye mu gikenye bakavuga ingene Burundi bugiye gutunganya. Kumbure harabaciye mu zindi nzira ngo kwita kandi na demokarasi, ariko ugasanga mu gihe cyo kwiyumvira ntibarahaye akaryo umurundi n'umurundikazi wese kugira icyo ashikirije. Ibyo bice bivyara uburongozi bwo kwikorera gusumba uburongozi bwo gukorera abandi. Umwitwarariko dufise nuko umuco w'uburongozi bwo gukorera abaguhaye akaryo ko kuba muri ico kibanza uhinduka umuco w'igihugu cose. Ndi umuntu yemera Imana, umwami wanje Yesu Kristo nemera yavuze ngo niba ushaka kuba mukuru w'umukozi wa bose, ibiza rero yuko haba umuco
uko umuntu wese agiye mu kibanza cy'uburongozi atahura yuko yemeye kwikorera imitwaro yabamushyize muri icyo kibanza kugira ngo abafashe gutorera inyishu ibibazo bafise. Hari akajambo mu gifaransa bakunda gukoresha iyo bagomba kuvuga abantu bari mu bibanza by'uburongozi, n'ijambo bakunda kuvuga mu gifaransa ngo excellence. Umuntu ntahindurwa kuba excellent no kuba miss excellence, ariko umuntu aja mu kibanza cyo gutandukana n'abandi kaja mu bijanye by'uburongozi kuko mu buzima bwiwe yabaye excellent. Mu yandi majambo yabaye umuntu akora ibintu bitagira akanenge, ateza ko ari umuntu yihwejwe yuko mu buzima bwiwe bwa misi yose ari umuntu yamye akorana ubuziranenge kugira ngo ashobore gushika mu bibanza by'uburongozi. Ntihashobora gufasha abandi batarashikaho gushobora nabo gutera imbere bakabaho neza gusumba ko bari basanzwe babayeho. Ibyo byose biteza kuza biciye mu nzira ingene indongozi z'igihugu zishika mu bibanza byo kuba abarongozi by'ukuri mu buzima bw'igihugu. Ndavuga byinshi mu byifuzo mfise nk'umwe wese muri mwebwe nk'umurundikazi, ariko ariko nabivuga kugira ngo niwagera ku gihe cyo guhitamo uzohitemo ubona ko musangiye ivyiyumviro, musangiye intumbero y'akazi ka kino gihugu. Sinogenda navuze ku bijanye n'ingene twe kwitwararika kuba mu migenderanire myiza n'ayandi makungu, kubera ko iyi si Imana aho ngeza kuvyizera yaremye umuntu umwe imufasha, abandi bose tuza dukomoka kuri we. Rero nibaza yuko ubutunzi bwose kandi Imana itanga ibutanga yumviriye ihanga rimwe cyangwa igihugu kimwe, ibutanga yumviriye abari muri mwisi yose kugira ngo abantu bamagiriranire. Nicyo gituma rero natwe tugamenya tuti hari ingabire n'ingabirano n'ubutunzi Imana yaduhaye abari mu bihugu bibanyi bakeneye. Ejo hari ubumenyi dufise abantu muri Tanzania badukenera bashobore kumenya ko dushobora kugira icyo tubafashije, abantu muri Congo bashobora kudukenera dushobora kumenya ko icyo dufise twamarira natwe, abantu mu Rwanda bashobora kuba bafise bamenye ko icyo twamarira nk'abana, abantu mu bindi bihugu biri kure bumve ko natwe dufise icyo dushobora kubamarira. Twinjiye muri uyu muryango w'ibihugu bigize Afurika y'ubuseruko. Iyi Afurika uwo mugwi twinjiyemo si kugira gusa bitworohereze kugenda hirya no hino, ni kugira ngo ibyo abo muri Kenya bakora tudashobora gukora babidusangize, ibyabo muri Sudani y'Epfo bashobora gukora tudashobora gukora babidusangize. Ariko hanini kugira ngo natwe abarundi ibyo dufise abo muri ibyo bihugu byose bigize umuryango badafise tubibasangize, bitume batubera isoko dushoramo natwe ibyo twimbuye, bigatuma n'amafaranga yacu agira agaciro. Ibyo biba bivana n'imigenderanire myiza dufise, kandi bibavana n'ingene twerekana yuko natwe dufise icyo tubamariye kandi ko badukeneye. Ndagomba kurangiza babwira yuko ndafise ivyizigiro yuko kino gihugu twaciye muri byinshi, ariko turiko turatera intambuko nziza iriko yatuma tutwegera imyidegenzo yo gushobora kuvuga ibyo twiyumvira no gushobora guhiganwa kugira ngo ivyiyumviro bitandukanye bishobore gushika imbere maze bigire neza umurundi wese n'umurundikazi. Mugondere ko igihe cyose mvuze ngo umurundi n'umurundikazi canke umwenegihugu, kuko aryo jambo riri mu ibwirizwa shingiro uyu munsi ikoreshwa, no kuvuga umuntu wese ari muzima hema akaba afise ikarata karangamuntu, yaba ugendana ubumuga, yaba wize amashure menshi, yaba wize make, yaba utize na rimwe, yaba umuntu aragira inka, ukora akazi ko mu nzu, uwubaka, ukubura, uvomera ibyo abandi barimye, umurimyi, umworozi, ukora akazi ko mu biro, umusirikare, umupolisi, twese duhurira munsi yo murongo umwe uvuga ngo turi abarundi n'abarundikazi kuko dufise ubwenegihugu bwo kuba abarundi. Nta mugambi n'umwe wa leta y'igihugu, nta gikorwa na kimwe mu buryo bwo gutunganya kwacu co kumira umwe wese muri abo mvuze. Mu gihugu cacu nta na hamwe twese tubona yuko muri kahise igihugu cabayemo abantu bafise ubwoko butandukanye. Yego tuva mu miryango itandukanye,
ariko murabizi yuko ibijyanye n'ubwoko byadutandukanije, ariko iyo hageze mu bijyanye n'ibyo kurondera ibibanza mu by'uburongozi hari ababyitwaza. Hageze rero yuko umuntu anezerwa kuba ari Umurundi uko asa hose, nawe yaba yaje akaza akabisaba ari umuzungu akemererwa kugira akabira k'Umurundi kubera ko yemereye kuronka akarangamuntu, amategeko yose akwiye kumukingira. Hari na bimwe usanga umengo n'agahombo aho dufise Abarundi bavukiye muri kino gihugu, ase babo bavukiye muri kino gihugu, mugabo ko bakaba bafise urundi rukoba, kumbure kuko ari Abahindi canke ari Abarabu canke kumbure bavuye mu gihugu kibana, mugabo bakaba bahakuriye urungano rwa gatatu rwa kane, usanga bigoye ko baronka akarangamuntu kugira ngo bitwe Abarundi bakore nk'abashobora kugira ico bamariye kino gihugu. Ariko twebwe twagenda mu mahanga, ikintu ca mbere twifuza ni uko umwaka wa mbere twaba twaronse ubwenegihugu bw'ico gihugu. Ivyo dukwiye kuraba ko tutariko turatakaza ubwenge, amaboko, inkomezi zo kubaka kino gihugu. Mwakoze rero kudutega amatwi, nababwiye yuko muri kino gihe tugiye kwitoza mu kibanza c'umushinga amateka yigenga. Abadukunda abatwegereye baraduciye intege, baratubwira bati ntibishoboka kuronka 40% mu ntara ya Bujumbura, ariko naho bigoye ndizera yuko Abarundi n'Abarundikazi bumva umutima dufise kuba kino gihugu, cyane cyane n'abari mu migambi bazodutora kugira ngo ibivyumviro byabo turiko turavuga ngaha bishobore gushika imbere kandi bishobore kuja mu bijanye n'ivy'uburongozi bwa kino gihugu. Rero nicyo gituma ntabwoba dufise ko itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu muzodunda amajwi mukadutora. Turi nimero 27 kw'ikarata y'amatora mu ntara ya Bujumbura, uhereye mu mfuruka y'iburyo hepfo ndo wa gatatu uduga uzobona umuntu yambaye ikoti y'ubururu n'amarori, uheze ushireko urukumu rwawe ugufatanya nanje muri ibi vyiyumviro mpejeje kubashikiriza, maze nitwagera kubaserukira naho uzoba ndi umwe kumbure muri benshi, ndizera ko nabo tuzohuriramo n'amashinga amateka uko nabazanye gutahura ibi vyiyumviro n'abashobora kubitahura, hanyuma tugafatanyiriza hamwe ushobora gutora amategeko agira akamaro bose. Murakoze, tugire amahoro, tugire ubumwe mu gihugu cacu, tugire iterambere rinyaruka. Imana ibahezagire cyane. Hari ishuri ku bibazo bikurikira byagiye birabazwa. Ikibazo cabajijwe kivuga ngo ingero mwimbo kongerezwa. Abantu bari ngaha ni ikimenyetso n'abandi bariko baraza mu baduserukira mu ntara hagati, harimo imigwi myinshi y'abarimyi, aborozi, abakora ibikorwa bitandukanye, bari mu mashure. Nuko ubwa mbere ho ibyo ngiye kuvuga suye gusura kuri ca kibazo nza kwishura mu kanya c'uko ndi jenyene ndi umuntu umwe, ego nzoba ndi umwe muri amashinga amateka. Shabusa abantu bake bibubanza fate abava fate muri Sigati, muri Sigati nga karibu nga imbere. Ati nk'abantu bibubanza bangahe? Abakenyezi babiri bava nibubanza kuri centre. Sawa. Karibu umuna mwe. Kujya kugiza umwimbo muzoshikiriza iki? Icambere nuko kugiza umwimbo ntibisaba ikindi giharuro kirekire. Kugiza umwimbo ni ingufu zishizwe hamwe, zituma ibikorwa byo kugiza umwimbo bishobora gutuma haboneka umwimbo ufatika. Mu Burundi dufise ingorane mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, abantu benshi barima baracari banyamwigenda. Ni hamwe ego turabona amakoperative ariko araza atari make, turabona ibikorwa bimwe bitegurwa
na bamwe mu ndongozi zituma bahakaza abantu benshi, ariko ingorane tugifise imfungurwa abarundi bakenera ziracarimwa n'umuntu wese ku giti ciwe, hanyuma bakaterateranya buhoro buhoro kugira ngo zishobore gukwira abantu bose. Kandi benshi barima biyumvira ibyo bakeneye gufungura gusumba kurima ibyo kugwiza umwimbu, vyotuma baronka umusesekara ushobora gushikira n'abandi badashobora kurema kubw'impamvu zo mu ndibuzi basanzwe bakora. Rero ikintu cane cyo gushimikirako nuko yange ngo nari navuze yo kuva mu bisaka tukaja mu bisagara. Ikibazo adashobora kuboneka ko muri ibigambi binini y'ibyo kurima nuko abantu bakiba hagati mu matongo. Hari icifuzo c'ingene abantu babana pana mu bigwati kw'iryo jambo yafise indi sobanuro, ariko babana mu kibano tuno kwita amaville village, bakaba hamwe amatongo yabo akaba umutahe, maze hakaboneka imigambi yo gushira hamwe inguvu bakarihimira hamwe muri rusange, maze umwimbu wimbuye ukaba mwinshi ushobora gutuma abantu ibyo bafungura kandi bagashobora kubona n'umusesekara bashobora gushorera babandi badashobora kurima kuko ubundi basanzwe bakora. Rero ico ari ikintu kizotwara igihe, ariko ni ikintu gihambaye ko gitangurwa gukorwa, aho abantu baja hamwe bakabana hamwe, inguvu zikaja hamwe, umwimbu ukaboneka uvuye ku bantu benshi. Ikindi gifatanye n'ico, abantu benshi bafise inguvu kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu n'abantu bafise imyaka iri munsi ya 35. Uyu munsi aya masaha ugiye kuraba abarundi ariko bararima muri ibyo bice by'abantu bafite imyaka kuva kuri 16 aho amategeko yemerera umuntu gukora gushaka imyaka 35, abariko bararima ni bake cyane rwose. Hatangura ko ariko bakora abantu bafite imyaka myinshi. Kubera iki? Kuko iyo bita ko nta bundi buzi bashobora gukora. Uyu munsi hoho ubwaruka bwinshi bwo yirukanka mu minsi y'imyamamazo, bari mu migambwe, abandi bari mu mashure, mu mpamvu z'amashure ntibariko barakora igikorwa cyo kugwiza umwimbu. Ariko icyo twifuza ko hobaho gusaba, tubibutsa neza ko natwe tufata iyo ngingo, nuko baguhimiriza yuko n'urwaruka rukiri mu mashuri n'abandi bakora ibindi bikorwa bategereza gushyira ingufu hamwe mu bintu byo kugwiza umwimbu ufatika. Murabizi abize mu interna kera twari dufise ibintu bita amatepeya, travaux pratiques agricoles. Washobora gusanga hari imfungwa dusigaye dufungura zavuye muri kuri isaha imwe gusa abana barimye zigashobora kuboneka, abantu bagashobora kuzifungura. Mbega ntihashobora kuboneka imigambi ituma yuko n'urwaruka mu mashure, simvuze ko bose batiza kurima kuko ibijyanye n'ibifungurwa bifise inzira nyinshi bicamo kugira ngo bishobore kuboneka, ariko izo nguvu zigashigwamo mu kugwiza umwimbu, mu gutunganya umwimbu babonetse no kuwushora ku isoko, bituma abantu bose bashobora kuronka ibikwiye, hama tugashorera amahanga ashobora gutuma turonka n'amafaranga mvamakungu. Amafaranga mvamakungu tuyakeneye Buraya, ntituyakeneye kumbura ava mu bindi bihugu vya kure. Amafaranga mvamakungu atangurira aho hakurya muri Kongo. Hari abantu bagendera mu byo gukora iby'ubutare n'agataka, basanzwe bagira byo kwimba ubutare, muri adafise umwanya wo kurima. Ari igihe twaba dufise umusesekara aho hakurya twahakura uburyo bwinshi ngo tuba turonka amafaranga mvamakungu atuma dushobora kugura ibyo tudashobora kugura amafaranga y'amarundi. Rero tugeze kuri ibyo hari ibyiyumviro byinshi, nuko atari byo ngomba gushimikira ko gusa ukora kuri mwanya siko nabivuga ko ushira ibintu mu ngiro, ariko niko navuga mu migambi yoshigwa imbere. Ikindi cyo norangiriza ko muri ibyo nibijanye n'ingene ubwa mbere amafaranga leta ihabwa ivuye ahari ntawe n'imana n'amashinga amateka mu kugira ngo wishire mu bijanye n'ivyo kugwiza umwimbu, ariko hani singene gusangana n'ingene atunganywa. Kubera ko amafaranga menshi ashigwa mu bijanye n'kugwiza umwimbu, ugiye kuna yaharura naho batari menshi, aherera cyane byo twita administration mu kuronka ibintu bihemba abakozi bakora mu biro gusumba gushigikira kumbure kenshi abari mu kugwiza umwimbu. Ivyo rero sivuze ngo ni kwijana bimeze kumbura bigenda neza. Wigihambaye niki nuko habaho ivyiyumviro biza guhinduka amategeko no guhimiriza abajanye bari bashinzwe ibikorwa muri leta kugira ngo bashobore kubitorera umuti. Hariho ikibazo kindi cyabajijwe ati indongozi zamazi gendera abantu bazitoba. Niko hakarwe nuko gusavyo baba bitorohereza ariko barafata amasanamu. Nohera hari nkabaza cyane nobaza wewe wambajije ikibazo nuko nyene turi mu kiganiro. Umushinga amateka wawe yitwa nde? Watoye mu mwaka wa 2020. Ubwa kabiri urafite telefoni yiwe. Ubwa gatatu kuva mu 2020 mwarabona hari nihe na baje ariko aramuye icyo cyonyine kumbure we byarakunda
umuntu aza kunyicarika mu nama ambwira ati hari itegeko tugiye gutora rimeze uko ugiyumvira kwiki utanga ikihe cyiyumvira ntabwo nigeze mbona keretse ko ntaranzi ingendo gutora ku telefone kumbe naje ndanafise n'uburenganzira gusubiza abantu benshi mugandazi ko abantu benshi bari ngaho ntibigeze babona uwo batora ntibigeze baganira sivuze ngo ntacyo bakoze barakoze kumbure ariko aho bakoreye ni hehe iyo abandi bambaye impuzu zisa hamwe nabo bahurira muri wa mugambwe wabo baganira muga hacariho abandi benshi batari mu mugambwe umugambwe si navuga uri ku butegetsi gusa n'ijya yindi migambwe yose ihari kumbure rero bararonka akanya bakavugana mugabo batagenda migambwe nabo bazoshikiriza ivyiyumviro gute rero je cyo izutandukanizo ni je naza muri komine kanaka afata komine Cibitoke maze kwendisi komine sinzohamagara abantoye nzohamagara abari muri iyo komine ntibazozambaye impuzu z'imigambi baserukira bazoza baje nk'abene igihugu bafise uburenganzira bavuge bati muri iyi komine yacu hari ikibazo dufise cyiyumviro ibya mugambi uriko uratanga muri leta vyoba vyiza bigenze ukuntu simuze ko uzoca bikunda mugabo nzoshobora gushikana iryo jwi ryabo aho hantu rero ko abandi babikoze sindavyansi kandi ndibaza ko babikoze neza indongozi zibikora neza n'ababikora neza cyane mugabo nuko gerageza nkabaza aba bose bona mpagaze ahantu arababajije ngasanga nabwira imisi yose ngiye kugira inama rukundo abazani ni bande bafise nkabona ntibadugije ukuboko rero si ukugwanya abandi si ukugwanya ingene babikora ariko ndagomba ko abandi nabo badaserukiwe nabo bashobora guserukirwa 40%. Mbega mubivuga kwiki iki kintu kiri mu bintu byambabaje cyane ingingo mu bishigwako ntiyumviriwe cyane kubigenga nka twebwe ingingo yashitsweko kubera ibibazo bihagaze mu bijyanye n'abanyapolitiki bamwe bariko barava muri politiki bakita bigenga hanyuma bagaca banondera ingene baca muza bigenga kugira ngo baze kwinjira mu buzingo z'igihugu mu bibanza by'uburongozi bw'igihugu kubera ko atabigenga ari bwaboneke benshi rero bashafata iyo ngingo kugira ngo izibire abanyamigambwe bafata imisi mikeyi bakihindura bigenga ngo bacaza mu vyiyumviro vya politiki n'abatari mu migambwe bacaba bava mu mporero ikintu cambaje sico igihe ibwirizwa shingiro rirabwa rigasubirwamo rigatorwa mu mwaka wa 2018 inyuma ya narabajije indongozi nyinshi cyane cyane abari muri amashinga amateka n'indongozi z'amateka maze kubona itegeko sanga ryarinjiye nari nzi ngo biri mu itegeko ry'amatora gusa ariko ryagiye mu ibwirizwa shingiro icyo gituma idashobora guhindurwa n'umukuru w'igihugu cyangwa undi wese kubera ko biteza guca muri referendum muga abo nabajije bose nka bose bavuze bati iryo tegeko mwaricyo narimo ariko se nabonye kwemeze gutya cya kibazo magaruka kuri cya kibazo ngo iyo turonka akaryo ijya buyo ya constitution tukagira icyiyumviro ugasanga kumbe abantu bose bose umwanya ukwiye gushobora kwisesangura kumbe twari kubwirwa gutora bigafata nta guhinduka muga yagivuze muga nta n'umwe yagihaririye ko cyane kubera iki kuko benshi ntibigeze banashiramo ingufu mu kiraro mugabo uyu munsi rero kiratugora nicyo gituma ari byiza yuko tumaze kuba mu bantu bashika muri nama nshingamateka haba guhimiriza yuko itegeko imbere yuko rirengana risesangurwe rijanwe mwe n'igihugu ahantu baronka ivyiyumviro bagico bashikije ko kandi bize ku neza ya bose uyu munsi hariho n'abavyiyumviriye ko mwashaka b'abagenzi tuganira akavuga ati iyo namenya ko ari uzoburi kuritoza ico gihe kongore twari kugabanya tugashaka 20 mugabo vyaramaze kujamwo nta kundi mugabo hari ibintu byagiza cyane cyane twebwe byagiza abantu bari barihindurira bava mu migambwe bakigira bigenga ikibazo gica gikurikira ati mwaritoje umwaka wa 2020 none nubuhe mukenyero mufise umwaka wa 2025 ikintu cyose gifise intango kandi uko umuntu agenda arakura agenda ariga umwaka wa 2020 novuga ko twabigiyemo ataburambe tubifisemo kandi tugenda gukora ko bidusabye twabyiteguriye cyane ariko abantu duserukira mu ubona n'abandi bari ngaha mu kibanza barabidusabye jena ariko nifuza ko arundi mubona arenze nigishije by'uburongozi aja imbere tukamushigikira nanje nkatugirwa tukamushigikira mugabo twicaye twe turavuga tuti ninde yo haguruka bose bahuriza hamwe yuko ari je no haguruka rero bituma twinjira tutabyiteguriye kandi mwibuke igihe c'2020 cyakigoye twari mu gihe c'ingwara ya covid aho tudafise umwidegemvyo yo kuja mu wese ashaka ijambo nyiricyo mukuru w'igihugu yavuze mu gutanguza ibijanye no kwiyamamaza yarashimitse aravuga ati umuntu azokubahuka kuzagira nabi abo badahuje ivyiyumviro muri aya mahiganwa ni jewe nyene tuzohangana
icyo kintu ndakimushimira cyane kubera ko bituma hariho abantu bubahiriza n'abatari mu bijyanye n'umugambi uri ku butegetsi, kuko twebwe ntiduhagarara nk'abagwanya ubutegetsi, ntiduhagarara nk'abari mu mugambwe nk'abashyigikiye ubutegetsi. Twebwe turabigenga, ni ukuvuga ngo turi abantu bari hagati na hagati, dufite ibyiyumviro by'ineza ya bose bifasha abari mu bica nkuriya atagutandukanya bijyanye n'ibyiyumviro bigwanyana mu bijyanye bya politiki. Rero uyu mwaka numva ikirere kimeze neza kandi numva twaramaze kubimenyera no kubyitegurira, nibaza yuko bizogenda neza gusumba uko byagenze mu mwaka w'2020. Umupasitori, mbega umupasitori ashobora kuza kwitoza mu bijyanye n'ibyo mu bya politike cyangwa mu bijyanye by'amashinga amateka. Ikibazo cya mbere, ibintu byose mandeke kubisigura bijyanye n'ingene bita pasitori. Atari abapasitori ni bande bene? N'abasoda, n'abagonome, n'abakora iki, n'abakinnyi b'umupira, n'abandi n'abajournaliste bakwiye kuza kwitora. Kubera iki? Amategeko avuga ko mu Burundi hitoza umwenegihugu akwije ibisabwa n'amategeko. Nta n'umwe bakumiriye. Ko witwa umupasitori, ko witwa umupadiri, ko witwa umukinnyi w'umupira, gukora akazi ariho kose, kuko uri Umurundi afite uburenganzira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Bibiliya. Hari ahantu Bibiliya yigeze ivuga ngo umuntu umukozi w'Imana afite uburenganzira bwo gushobora guterera mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu. Ko tubona nk'abizera Kristo ijambo ry'Imana tubwira ngo twahinduritse kuba abami n'abaherezi. Kubera iki dukora ibyo bintu bibiri? Uyu munsi ibijyanye no gutunganya intwaro ntibyafatiye ku cyo Bibiliya ivuga. Uyu munsi iyo turabye kahise, abantu babaye indongozi zidasanzwe muri kahise k'isi ka kure dushobora kubona, ntidusanga mu bitabo by'Iranga, Bibiliya cyangwa Korowani cyangwa n'ibindi, ntibitwereka yuko abo bantu bakora bubaha Imana ariko bakazana umuco w'Imana aho basanzwe babaha. Uyu munsi ko mufata indege mukajya Dubai, mukaza gusumirayo mukahakunda, ko mu ndongozi z'igihugu cya Dubai atanumwe atari umushehe, bakoze amakosa kubera ngo biremewe kubera ko umuntu ari umuyisilamu ari umushehe, ni uburenganzira bwiwe. Ahandi naho ukora ko umuntu ari umupadiri cyangwa umupasitori mbengo yakoze amakosa. Nta na hamwe Bibiliya ibibutsa. Mugabo igihambaye ni uko abo bantu bagirira neza abantu. Genda garuka nkavuga icyo kintu cyatumye abakozi b'Imana bataja mu bijyanye no gutunganya ubuzima bw'igihugu, icyo cyadukwegeye ibibazo byinshi, kubera ko bo bafite icyo batinya kirengeye gusa agutinya abantu, baza kubaha Imana. Ntacyo bibuza amategeko y'igihugu, ntacyo bibuza amategeko y'igikorwa cy'Imana, kandi ibikorwa dukora, iyo musanze umuntu ari umupasitori akora muri banki ko mutamubaza muti kubera iki bagiye gukora muri banki kandi umukozi w'Imana, umwanya gusa atunganye amagana akavuga ubutumwa bwiza. Iri rero ryo kwanyuma muduhenda kugira ngo abantu baha Imana bakwebe basigire abantu batubaha Imana ari baza gufata ingingo zituma abantu baruha bamererwa nabi. Twabimenye tuzosubira kubireka. Abakozi b'Imana bazoza, abaha Imana bazoza, kandi bazitunganya ubuzima bw'abantu bumere neza. Nta cyaha kirimo, nta kosa ririmo, kiretse gusa kutacubandanya ubikoresha. Je ndi umukozi w'Imana ndavuga ubutumwa, muzokurikire ubutumwa bwose navuze muri kuri YouTube. Nimwasanga umunsi umwe narafashe ubutumwa nkabuhindura kampani yo kwitoza, muzovuge muti yarataye Mungu. Ngeze mu gikorwa cy'Imana, muri gikorwa cy'Imana, ngeze muri kampani yo kuvuga ubuzima bw'Uburundi n'Abarundikazi, ubw'Abarundi n'Abarundikazi no gutunganya ibya tuvuga ibyo twishimikije umuco wo kubaha Imana. Ikindi, abandi bakozi b'Imana nabo mbega abandi bapasitori muzobafasha iki? Nico ikibazo ciza. Abandi bapasitori uyu munsi iyo tugeze mu bintu byo gusenga no kubaha Imana, amategeko atugenga akunda gusanga atorwa n'abatarasenga Imana. Amategeko agenga ingene imisigo itunganijwe, ingene amashengero atunganijwe, ugasanga ariko atorwa n'abantu no gusenga bataja gusenga rimwe. Ejo ukavyuka mu gitondo ukumva induru mu mashengero, ukumva induru mu misigiti, ukumva induru mu bantu basenga. Naho byavuye ku mategeko yatowe n'abantu batatahura neza ingene ibijyanye no kwemera navyo vyubahirizwa ingene bitungana. Rero ni habayeho abantu bahaguruka bakavuga ati nyamara naho mugize itegeko rimeze gutya bararenza akarimbi mu bijyanye no kwizera, bakebure
hanyuma bitume bigenda neza kugira ngo abantu bakore igikorwa c'Imana ata kintu kibazana kumva umengo n'abantu baje gukora ibintu byo guturumbanya gusa hakuba ibintu byubaka igihugu no gutuma igihugu gishobora kuranira. Mbega ko abantu bari mu bihe bigoye bavuze by'ubuzima buzimbye canke bukereko baracamo muzanye ikimpinduka mu buzima bwabo. Bazi ikintu ca mbere umuntu arakwiye kubona mu buzima ni ivyizigiro. Uva muri ibyo ufungura muganga muri ivyizigiro vy'akazoza. Turi mw'isi nta na hamwe hatari ibibazo no guhera mu bihugu bikomeye kw'isi birimwo ibibazo. Mugabo igihambaye nuko ikibazo umuntu acamo agira insobanuro yacu akamenya igituma kiriho akamenya n'ivyizigiro afise vy'ingene kizotorera umuti. Jewe Munyabugete twageze kumara amezi uzuka mu gitondo abantu bagenda kuvoma mu Tanganyika ukamara ukwezi nta muntu n'umwe aragusigurira aciye mu radio aciye kuri Nyumba 10 akubwira ati mwihangane yatobotse aha hari ikibazo rejeje kigikora kizotorera umuti mu mezi 3 muri hangano uko bimeze niko bimeze ntuheza gucuza kumera nabi ugakame muraroso gusigura amatara yashize habaye ikihe kibazo tugomba kuba mu yaga ngo bamwe tutazosubira gucika imihangane amezi 3 ni sawa tuba tubizi turimo ati iri barabara niriko rirakogwa kubera ko amafaranga yaryo yarabonetse mugabo ivyigwa ntibirahera rero ni mwihangane yo murashaka imivu murindire gato y'umunsi umwe rizoba ryakozwe. Ikintu umuntu akenera ca mbere ko umuntu abwirwa n'umuntu amuserukira nico suka mubwira ngo ndagutorera inyishu mugaruka muzana kumenya ibiriho n'ingana vyihangane ico nje gukora niki nuko nivyashika nzobaza bishinzwe mbwira abantoye ni ikibazo kirahari cavuye kuri iki mwihangane kizotwara umwana ngaya gutya kizotorera umuti canke twisunganye twebwe iki kiraro tugitaro sana 2000 5 6 ko tubanye mu kibano dutorera umuti ikibazo mu kurindira ko leta izobitorera umuti. Ico nzanye rero niki uko namye mvuga no kwegera abantu bagize ukuri ingene ibintu bimeze no kubihanganisha no kubazana gutahura ico gukora ntabwo batunga urutoke leta gusa n'abari mu nzego ariko n'abafite ko bafise uruhara rw'ico gukora. Ikibazo kindi gikurikira cyavuze ngo umwaka wa 2020 mwaritora hanyuma ntitwasubiye kubumva mu mwaka wa 2025 mbega nizoshika mukadusubira kubumva kandi andi matora ageze uvugana ikibazo nakibajwe n'umuntu muri ya namwe bamenyesha amakuru muri nga genda musubire mu mwanya w'amashamakuru byabo kuva mu mwaka wa 2020 nahimba na Dido nimwasi mwigeze mwamaze kubona amatora gushongira ukwezi mwamaze kubona ibikorwa ngira mu ntara ibubanza bazana y'ubanza sinari kuri stade hamwe n'abana n'abaje n'ibihumbi ejo bundi sinari Nyabihanga abantu 4,000 ndiko ndababwira n'ahantu n'ababwije bakwiye gukora mu buzima bwabo dukorera mu bice bitandukanye by'igihugu ufise amakoperative yitwa Gira Ubuntu ya ruguru barima bahagwiza umwimbu cyo muri twarasaruye nukuri nibaza mu bantu batanuma genda kuri Facebook ja kuri YouTube genda urabe nibaza ko atampiri n'ihera atacuvuze bijanye n'ubuzima bw'igihugu canke ataco dukoze bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Rero nibaza ko ico kumbure tutavuze ni bijanye vya politike mutaduhamagaye kutubaza mugana aho twabivuze mu gihugu cyangwa ubundi ibijanye n'ubuzima bw'igihugu ukwiye gutungana. Sindi umuntu yaryamye ku bitaro mu mwaka wa 2020 mvyutse uyu munsi aba bantu bose mubona ngaha nibaza ko arabo twasororeye kugira baze kugira ngo bafate ifoto wese muze kumubaza uti murazinanye mwahuriye musanga twaratuzinanye ko turafise aho twahuriye kandi turafise twatumaze kubamarira. Rero kumbura uyu munsi mwaje kunumviza ko niko nitoza namwe ingorane ngira n'abamenyesha amakuru ninasura gukora ibikurikira inyuma y'amatora namwe ntimuzoza kumbe ico kibazo abantu batabimenya nimwaza mukakurikira ibyo turakora muzosanga ko tuzobana dukora kuko ariko turakora kubo guca amajwi gusa nivyo dusanzwe dukora kuva mu myaka 30 tumaze muri kino gihugu nta munsi n'umwe nta ndwi n'imwe turiko turakora ibintu bidutora inyishu ibibazo abarundi cyane cyane urwaruka bafise muri kino gihe uburyo bwo gukora muri amatora
n'uburyo bw'iwacu duhabwa n'inshuti n'abagenzi. Kuva umunsi dutangura ibijyanye by'amatora baramenyesheje abagenzi bose n'inshuti amakonte dufise, amarimikashi dufise, kugira ngo ushobore kuduterera aduterere. Ejo nanibereye muhira ndabona umuntu kandi muto akenera muto, nzabona muri ihera imiliyoni 2 ati ndaguterere ko ndemera ivyiyumviro vyawe. Hari abandi bamaze kunterera mu bantu bato bato kandi ibintu birebire kugira ngo bashoboye. Ikindi cyabona madamu wanje ari ngaha kubera ko hari ibintu tuza guheba mu muryango kugira ngo dukore ikintu gikora. Uvuze rero uti niba harura ukazoba wahomvye, uzavamo harura n'ibyo mwafunguye saa sita kubera ko amafaranga mwabisuniye aheze muti twahomvye. Ikintu cyose gikoresheje ikunda kandi cyuzi ko gifite akamaro n'ubuhomvye. Ukunguka si gutsinda gusa naho navyari vyiza, ukunguka nuko turi kumwe ngaha amasaha, ukunguka nuko turi kumwe n'abantu bose bafite ivyizigiro k'Uburundi bishobora kuba igihugu ciza aho umuntu wese abaho aroraniwe. Rero